uri kuratakaza umwanya wawe umenye ko umunsi uri zino uzohava Ismail niyo nkuru ari umenye uzohava hazoza uwundi ujya wabanira uzomubona atera imbere rero reka kwigora mugenzi ugifise umwanya korana n'uwahari kurikira igikorwa cyiza c'est tout nurabe naka ngo jewe fana naka oya kora akazi kawe much respect cange umugore ari mu nzu n'umugabo nyene umugabo akeneye hajya atashe umugore amufate neza amazi yo koga igende yoge asanga ivyo kurya ku meza ajya umugore ari pembeni yiwa mutwengera abana nyene banezerewe kubera bavuye ku kazi abavuye gukora ararushe avuye kurondera ivy'umuryango like rero ujya mu madami wiwe ujya mugore wiwe ujya muzenzanzu niwe amufata neza akamufata neza gushikaho avuga ego ndafuye kubera urukundo bariko baranyereka ndafuye sishobora kuja handi nage rero ubona umuntu avuye ku kazi abagenzi baramubwiye tugende dusangire basaga cupa ababwira jewe vraiment gacupa ndaza kukanywa hanyuma reka simbire mu rugo kwaza gatoya ndaje kubera iki ukuntu afatwa neza mu afatwa n'umugore umugore aramufata neza aramuha vyose aramurukundo ashikira ku mazi ashushe nyina koga bien akamufata neza akamugira akamassage like ifungurwa amasaha yicaye ariko arakora mu biro nyene atashe bijya nivyo buri umugabo akeneye twigire ko tuzi icyongereza gusumba abandi icyongereza ni icyongereza ushobora kukivuga ugiye muri Angleterre je nabaye muri Angleterre pendant imyaka 5 abana banje bavuga ivyongereza nyene ngumviriza ivyongereza bariko baravuga no c'est pas possible ari ivyongereza bavuga vyahajya nyene ndashobora kumva canke muri Jamaica icyongereza bavuga vraiment ni gisa n'icyongereza twize ngaha ku ishuri rero turakurikirana muri Nigeria ivyongereza bavuga navyo singivyo twize ngaha rero ikicyongereza ni kinini ya langue ni nini ya cyane iraguka buri munsi rero nibavuge ngo na makosa oya me dying nico kimwe na mutima mubi vraiment ndafite kabisa lizo ariko ndashaka kugira akajambo bwira hari abantu aba promoter cyangwa se aba journaliste banka gushigikira igikorwa kandi yabonye ko ari ciza like akankugishigikira abivanye nuko we ashatse gucakira ariko burya barihenda bonye bariko barihenda bonye barabire ku bandi hari umujournaliste twatinya ngaha twumvise izina gusa tugatinya Gikarema ukuri RTNB ari hehe ari hehe hari Landry Mugisha kuri CCB FM please ari hehe ni beshane no sinobadondagura ba Ankobi ni beshane aba journaliste twarumva izina twavuga ego Asia Emedi ariko bagiye abacuranzi turasiga rero umunyamakuru wari wese umupromoter like wari wese ari muri industry y'umuziki mu Burundi vraiment kwanga ku promotinga canke kwanga kumenyekanisha indirimbo yanje ni droit yiwe vraiment je suis qui pour le juger shobora kumujija jewe ndinde n'umuntu asanzwe urumva ndumucuraranza asanzwe rero je suis pas Dieu sindi mana canke sindi umumarayika no mujija ngo wakoze nabi ngo wagize icyo ya c'est son droit avyumvamwo arapromoting like atavyumvamwo much respect tuzosigara turi abantu tuzosigara dukundana much respect ariko barayumva ambwire indirimbo Patron King ategeza kuyiririmbamo parce que ni style ya Patron King arambwira impe ndamumvisha anyuma muraza kukorana je le fais confiance naramuhaye Patron King nawe aravyemera arayikunda ambwira ko ya pas problème na kibazo kihari araza kwinjizamo amajwi tukora niyo ndirimbo isohoke
rero isa iyo yose ushobora kumva remix ya na Patron King kuri Me Die. Nkabashimiye cyane Alikiba, much respect Alikiba ku vyose yakoze kabisa. Urumva yuko Alikiba yakoze ikintu kimeze fresh sana. Niriza kubwira ati vuba cyane urashobora kubona remix yanje n'umusaza. Niyo ngoma izobikaze mu yego ujya mu jamana ko atoroshe bro. Niyo style umva umuhaye ivyiwa cha ebanje usanga ari umuriro kumuriro bihuye bivyara urubeya gabo aravanze n'umusitro citron uko no bivuga umusitro bisigura ikigali mudimu yes I This one to everybody, and my name is Radio. This is Loy TV in the place. You know what it is. Yes, I'm Mr. Radio. I'm back again. Nagotse kandi hamunda kubwira byinshi muri entertainment, hamunda kuzanira aba hitmaker kuri micro ya Loy TV. Ready is a gentleman. Kora subscribe right now kugira ngo uzurabona professional interview, uzurahabwa update in news. Yes, ndakuse ko kuri kamera uri kumwe na Elfeje Carfu, ni watuma ino image igushikira imeze fresh sana, ni watuma ino sound uyumva imeze neza cyane. Yes, ni mu cyakiganiro tubabwiza ukuri show cyakiganiro akiguha akajyo keza akukumenya amakuru y'abastar, akukumenya amakuru y'ivyamamare. Ati mbega ivyamamare vyacu bibayeho gute, mbega abastari bacu mu buzima busanzwe baba babayeho gute. Yes, bakuzi ba Loy TV right now, mu bwami bwa Loy TV twatiyewe itekano mu legend, reka ndamwita mu legend kuko arabikwiye. Lizo Manizo Muzizi wa. Yes, I. Muzizi wa. Girl, you always on my mind, oh. Hata wakichonga never mind, oh. Ako fight to fire you like commando. Penzi letu ntaliweka kando. I will stay beside you. Everywhere you go, babe, I go follow you. Dance together, play together, mambo yote ataku. Yes, I am Lizo Manizo for Shizo. Muzizi wa jiwe Simba nare rugamba chambara Burundi. Yes, I. Ariko ndashaka tubandanye gatoya. Mihida. Waga, let's go. Me die, yo. Baby girl, me die. If you leave me, baby, me die, yo. Me die. Me die, yo. Baby girl, me die. If you leave me, baby, me die, yo. A baby girl, utamu wako uko kama wine. I like the way you shake your booty, bam bam. Girl, you so fun. Nikiwa na I'm done. Mapambano nikiwa na wendan. I'm lion. Simba. Wagwan, nakubya ati ndi kumwe no muri legend. Twatewe iteka ridasanzwe mu bwami bwa Loy TV. Twakiriye umwe mu baririmbyi babasaza mu gakino. Umwe mu bantu batumye umuziki w'u Burundi ugera hugeze no munsi. Umwe mu bantu batumye umuziki w'u Burundi uhungabana mu makungu. Lizo Manizo. Yes, I. Igutu musaza. Ndashima kabisa. Ko fresh. C'est bien. Sinovuga ngo uraberewe abaririmbyi mwamana swaga waburi home. Thank you, bro. Ebana everyday abaririmbyi bamameze fresh sana. Ndashaka ndamukiza akoze wa Light TV. Ndabaramukije mwese muriko muradukurikirana. Muranzi izina ryanje nitwa Lolilo Simba ntare rugamba chambara Burundi. Hanyuma nkaba ndi muri Loy TV. Ego banyakiriye neza. Bafashe neza cyane. Hanyuma ibintu bimeze cool, murabona ko ibintu byaka. Na fresh sana. Yes, tukiri ngaho nyene Lizo, navuga ko afite indirimbo shasha. Navuga ko buri muntu byatumye tumamagara today. Ni indirimbo yise Me Die. Indirimbo shasha. Indirimbo imaze iminsi 2 yonyene kuri YouTube channel ya Lolilo. Ni indirimbo imeze fresh sana. Ni indirimbo ifise ama image ameze fresh, s'il vous plaît. Bakuzi ba Loy TV, nimba utarayiraba please right now. Bazohagarika ikiganiro ubanze ugende wandike Me Die by Lolilo. Uraza kumba ushuza muri commentaire twandikire bro. Tukiri ngaho nyene Lizo, ndashaka kwanza ku ndirimbo shasha Me Die. Kwanza congrats bro. Murakoze cyane.
murakoze cyane kabisa twashizemo ingufu nyinshi uko mwabibonye twayikoreye i Dubai turakora n'ibindi ngaha ngawe indirimbo la plupart y'indirimbo ni Dubai kabisa ndibaza maribonye harimwo amasanamu hari hagati y'imodoka ese nduga kumenga zirazimvye gusa n'ama Ferrari zirazimvye c'est normal hajya bagurisha ama Ferrari gusa niyo nashimye gukorera ko video ego ndashaka kutubwire gato ya brother nk'abantu turasika hariya cyangwa se abantu tubona zijya modoka kujya nyene mbega hajyana kugira lizo manizo ashobore kuhakorera cyamutwaye igiciro kingana gute brother ndashimiye mbere abantu bantwaye gukora concert Dubai kubera gukorera hajyanye barariha urumva barishe unyeneho ego amadiriyamu menshi kugira ndakorere video thank you Pablo Mo thank you Nani Batman thank you Zu the boss lady kubona mwamfashije kubona mwandiye hajyanye hanyuma nkabashimiye cyane Jaguar much respect Jaguar kubona wandihiye video ndayikore ni bake cyane bacuranzi bake cyane babikora mugabo the legend Jaguar much respect kundihira me die ndayikorera video respect kabisa brother navuge ko ni indirimbo ugiye kumviriza iri mu mudiho kaze papa ya mudiho bawita gute man ni style Jamaican ego ni ragaton raga ni afeti ni raga si ragaton ego hanyuma wakoze audio yitwa Baby Based ego wakoze video nawe akaba yitwa Brian Smith ego indirimbo urumva ko iri mu mudiho bamwe batamenyereye sasa brother ndashaka kubwire lizo manizo ni impamvu yatumye yumva ati iri fore kalenda bahindurira umudiho navuge ko ni Lolilo afite indirimbo imaze amezi ana yitwa tak nawe nyene ni indirimbo imeze fresh sana nawe nyene the talk ni indirimbo itoroshe brother ego indirimbo nayo yaririmbiye abakenyezi batwara inda zitifujwe indirimbo imaze amezi 3 hari indi yitwa Sweet Love imaze amezi 3 acavuga ati rero reka ndabahindurire ndabakubite style ni shasha bro ego midai ni indirimbo nandayimaranye imyaka myinshi imyaka ishika nk'itatu yanditse ego nanditse namaze gukora na audio ngiye gukora video ya Magic Miro na Alikiba muri Tanzania Alikiba arayumva ambwire indirimbo Patron King ategeza kuyiririmbamo parce que ni style ya Patron King arambwira imbe ndamumvisha hanyuma muraza gukorana je le fais confiance naramuhaye Patron King nawe aravyemera arayikunda ambwira ko ya pas problème na kibazo kihari araza kwinjizamo amajwi dukorana iyo ndirimbo isohoke rero isayiriyo yose ushobora kumva remix ya na Patron King kuri Me Die nkabashimiye cyane Alikiba much respect Alikiba ku Vyose yakoze kabisa urumva yuko Alikiba yakoze ikintu kimeze fresh sana niriza kubwira ati vuba cyane urashobora kubona remix yanje n'umusaza man iyo ngoma izobikaze yego ujya mujama nayo kwatoroshe bro niyo style umva umuhaye ivyiwaca abantu usanga ari umuriro kumuriro bihuye bivyara urubeya sasa sema yap kabisa ni style yiwe arakunda zijya style kuririmba mbere urumva ko naririmbye nkawe ego alors Alikiba yarafashije aramubwira Patron King nibaza ko bizoca mu ngiro tushima Imana tushira Imana imbere parce que Vyose ni Imana ibikora ego kabisa alizo hari ibintu byari byavuzwe hari benshi bari batari biteze ko Lolilo yo kongera gukorera ingoma hanze like hari ahantu wagiye ariko rero novuga yuko mwaraye mubibonye yadaduhaye n'ingoma ikaze byatari tunabwiye ati congrats kabisa ku ruhande gwanje legend azama ari legend much respect bro ebana legend azama ari legend nimba utavyemera genda urabe indirimbo shasha ya Lolilo imaze ku imisi 2 bakuzi ba Loy TV wallahi ndayigutuye n'indirimbo atakanenge na kamwe woyitora
hajya ubona harimo akarenge bro. Just shobora kuvuga ko harimo akanenge parce que umucururanzi urumva abafana cyangwa ababosi bacu umwe afise vision yiwe uraba peut-être akavuga ngo habuze akanye cyangwa audio imeze gutya cyangwa urumva jewe ndakurikirana cyane ivyo bandika hajyanye mu commentaire ndayasoma ego navuga ko commentaire ya mbere yabaye ni ya Loy TV ndavyibuka twakomasa imaze isaha imwe kabisa warayibonye narayibonye kandi nayishize ko love kabisa ani na Alfred Smith Lavash nawe nyene yagize commentaire ego akajamba kame kuri Lavash Lavash much respect bro urakoze cyane kuvyo wakoze mbere ndashimiye na Fizo nawe yashize ko commentaire ajya Fizo bazu bireke bakoze ba like ijya Fizo bazu ndabashimiye na nani na Oleg yashize ko en fait ndabashimiye mwese mwashize mwamfashije mwese mwari kumwe nanje muri ico gihe so iyo ndirimbo kandi merci beaucoup ego nibaze yuko udashigikiye legend washigikira ndega bro dushigikira aba legend bacu nibo batumye umuziki w'u Burundi witwa umuziki w'u Burundi nibo batumye abaririmbyi b'abanyamahanga bamenya ati mu Burundi hari abaririmbyi ifo ko dushigikira aba legend bacu sasa Lizo indirimbo iramaze gusohoka biga ku ruhande rwawe feedback ku bafana ubona indirimbo ikirakirwa gute brother yakigwa neza mbere abacuraranzi bagenzi banje urabona ko bakiriye ba BFM abande ba Alvin Smith ba Orege ba Fizo bande ni benshi cyane bayakiriye neza samatushe ego ni kintu cerekanye urukundo entre nous hanyuma abafanzi bo ababosi banje bo nisinovuga mbere bariko barandungikira n'amahera kuri Limikash avuga ego brother genda unyo basina gafana kwanza uruhuke kubera wakoze neza wakoze umuti vraiment ivyo nivyo dushaka samirinjiye dukorera ibintu nyene vyaka uno musi komeze neza gutya ameze cool kubera mwebwe abafanzi banje mwebwe ababosi banje nimwe babosi like nimwebwe muriko muramfasha mu vyose vraiment much respect boss mufashije muriko muramfasha mu bintu bitandukanye kabisa nkabashimiye na GP n'umucuranzi wo mu Burundi ari muri Angleterre nawe yamfashije nkabashimiye na nani namuvuze n'inzina mu ndirimbo itwande kanze nani namsahau jina nkabashimiye GP ari muri Angleterre nkabashimiye kandi na nani ari muri Canada ego yafashije cyane nawe mu gukora iyo video Bob Sele ari muri Afrique du Sud hanyuma nkabashimiye na nani Papalani yitwa Papalani twazumwita Balote ari Canada nawe yamfashije urumva ko nafashijwe n'abantu benshi n'ama challenge yakoze yatandukanye ni benshi cyane bafashije muri indirimbo bose ndababwiye much respect kumwe wese yashizemo urufaranga rwiwe kumwe wese ashizemo icakora much respect ni na Lolilo navuga ko hari umu regent wa stage ari umwami wa stage asharavuga ati rero ko ndirimbo yanje nakonseye no 21 ego fise lo 21 lo 21 fise midday show concert izobera ku Musaga kuri Memento ego kwa Vyisi ku Memento muze muri benshi midday concert tubone ko kwegeranya udufaranga twofasha gukora n'indi ndirimbo iri kwiraza ni mwebwe ababosi banje ni mwebwe mu bikora ni mwebwe mutuma ko jembo mu legend nibo batumye uba legend ni mwebwe rero ababosi muze muri benshi mufashe tufashanye turabe ko twokora ikintu gikomeye ego kabisa yes bakuze ba Loy TV ndagusaba kulaba indirimbo mu idaya Lolilo ni indirimbo shasha vraiment ni indirimbo ifise video nziza ni indirimbo haba kwande gwa audio iririmbitse neza ni indirimbo ifise amasanamu meza harimo abigeme beza hari benshi bakunda abigeme ugati jembo indirimbo mwigeme mwiza yap harimo ujya mwigeme nayo gutwara ujya bungana gute bro ujya mwigeme urabona ko n'umurundi kazi mugabo aravanze n'umusitro citron uko no bivuga umusitro citron bisigura ikigali mudimu yes I ego urumva aravanzwe n'umurundi kazi ego aravanze n'umurundi kazi akaba avanze niwe yadufashije kugira amasanamu hanyuma turaryohewe cyane kubona
naho twamuhaye akanoti mugabo yaritanze like yakoze uko ashoboye kugira ngo arinjira muri video ego much respect sister Vyose wakoze kugira video ibe merci beaucoup kabisa. Akajambo ibuka amaze kwibona isose yakubwiye ko ndazi hari mu bantu bambere batanguye kwira kuko bakoze ba TV iyo ugiye gukora ikintu like ubufisi ishaka ryo kumenya ati mbega ikintu nakoze cyagenze gute yayimaza buri mwanya kizakirwa gute like mbega ndashakwira ukuntu actinze ndashambira akajambo kamwe yakubwiye amaze kubona ya clip ni clip imeze neza atunamubwira ati ebana big up sana wactinze yambwiye ngo Lolilo jewe nabwo bamfise kuri wewe ndazi ko indirimbo iza kuba bien nama ndazibona buri munsi ndazi ko indirimbo iza kuba neza cyane ego kabisa niyo mpabwiye ati ibikorwa birivugira everyday yavuze ati ntabwo wafise kuri wewe because region ya mali legend gate ntabwo wo buri region nguze kumuta down like kabisa bro yep je kurande gwanje na yamanise tu merci beaucoup ndagushimiye nanje kubona wa appreciate akazi kanje nziza cyane je novuge ko ndi mu bantu batangiye kuraba indirimbo je natangiye kwibona imaze iminota 3 so wow thank you bro chatuza ngaha mu bwami bwa Loy TV play bro usanga ni fight turavuga ati tukubitsemo commentaire mani wagwa thank you ibintu cyabigela play sana yes ni indirimbo rero imaze ku imisi 2 ni indirimbo navuge ko akeneye support yawe like na hari region ariko atabafise nacyo yokora ndabesha bro yego kabisa atabafise nacyo yokora dushigikire region wacu kugira ngo umuziki komeze kwaguka hari akantu yaravuze namubwiye ati banzureke gatoya avuga ati ndashimira cyane Big Farias ndamubwira ati banzureke bro yes ni na Big Farias rero yumvuga ati atirengagije igikorwa ciza na Big Fizo navuga yuko mwino minsi ariko arashigikira cyane abaririmbye b'abarundi ahava bakagera ataravye naka navuga yuko ni kintu tuza kuyagako na Lolilo uno munsi Lolilo kije kintu wacakiye gute kije kintu Big Farias yakoze apostinga like indimbo yaravuga ati ibintu sindabitahura neza ati Lolilo uri hehe bro naramushimiye cyane nace ndamwandikira kwanza kujya commentaire nyene yanditse hanyuma ndamubwira kubera yavuze sindabitahuye Lolilo where are you ndamubwira I'm here brother I'm here kabisa bro hanyuma ndamwandikira ndamubwira much respect thank you bro kubona washigikiye igikorwa canje nawe ariho abandi bariko bakirengagiza batakibona me en tant que legend ukapreciate legend mugenzi wawe samtush beaucoup ibake cyane babikora twavuye kure hamwe kandi macanye muri byinshi like twaciye mu byinshi hamwe much respect brother thank you akije kintu Big Farias ari karakora mwino misi gushigikira abaririmbyi b'abarundi na Satbi avuga ko yasohoye indirimbo ni Big Farias akuze kumushigikira ba D1 n'abandi benshi ba Dramati biga ku ruhande rwawe jewe sindabashigikira no urabashigikira ariko ndashaka like ubanze uvuge ku ruhande rwa Lolilo no kutamvuga naje ngo ndakugarukako ndashaka ubanze uvuge kwanza ku ruhande rwa Big Farias amaturaga ku ruhande rwawe brother ndashaka kwanza ubanze umbwire bro ku ruhande rwawe like nk'umu region mugenzi we ikinari karakora kuri wo kibona kuri je mbona ni ibintu byitsa vraiment kusutena mu wundi nawo atari umu legend mugenzi wawe mucuranzi wari wese kumusutena ni vyiza ni impression nziza kubera twese turabacuranzi bo mu Burundi kandi dutegerezwa kuba turi ikintu kimwe gushigikirana tugushigikirana turabe ko toteza imbere igihugu cyacu merci kabisa uruvuye ko ari ikintu ciza yuko aba region bacu bavuga ati waba uri mutoya dushigikira impano like dushigikira umuziki kugira ngo umuziki w'u Burundi ukomeje gutera uje imbere bitugane man yes bakuzi ba Loy TV urumva rero yuko ari ikintu ciza cyane kubona aba region bafashe umwanzuro wo gushigikira umuziki w'u Burundi navuga yuko nibo bantu bari heje umuziki w'u Burundi bose navuga ko mwe murashobora kugara umuziki bro kugara like kuko muri ku mutwe wawo mugaye byose byopfa ego nicyo kandi abacuranzi bose turakora yaba aba legend yaba abacuranzi basanzwe aba upcoming aba star cyangwa aba superstar bose vraiment turakora novuga ko abacuranzi bo mu Burundi vraiment batangiye kwitahura et ça fait plaisir ego yes ni na Lolilo novuga yuko nawe nyene ashigikira impano z'u Burundi mbega lizo manizo mu gushigikira impano ni kihe kintu cyatararaba bro
Gendaro igikorwa ciza cyaricyo cyose ndagikurikirana. Indirimbo nziza yari yose y'abarundi ndayitora ngayiraba. Ego mugabo indirimbo atananiza ifisi inyigisho canke atanyigisha irimo like atampanuro zirimo sinazikurikira vraiment na gato ndazishira pembeni. Ushigikira tu like indirimbo zirimo inyigisho zirimo amajambo umuntu ashobora kumviriza agakuramwe inyigisho agakuramwe impanuro like kuko abarindi novuga yuko ni nkabigisha kabisa kuko iyo uririmbye ikintu hari benshi gihindura like hari benshi bavyumva bikabahindura nk'ijya ndirimbo turaza no kwigarako gatoya ni indirimbo nziza cyane nakunze indirimbo yaririmbiye abigeme batwarinda zitifuza like indirimbo irimo impanuro indirimbo ushobora kuraba uri umwigeme ukamenya uko ukwiye kwitwara mwa muno buzima turazi yuko abana babigeme bikuze kubagora kenshi ugasanga batwarinda batifuza like ubuzima bwabo bukononekara nilizo manizo rero yavuze ati reka manure nabigeme like indirimbo abana babigeme izobigisha byinshi imbere ko tuva ku ndirimbo mida lizo manizo ndashaka ugira akajambo kamwe urungika ku bantu bose bakunze indirimbo baravye like abafana abatarayira bose kugira ngo tuyaga ibindi bavuge ko ni byinshi ako tuyaga na Lizo Legend mu muziki wa Burundi brother. Icyo ndabasavye avant tout binjire muri YouTube yanje bagire subscribe like cyane cyane amakomantere yabo vraiment niyo yankora kabisa baraba ukuntu bokosora peut-être no banagi nabi canke atakintu ciza nakoze bakampanura nkamenya aho no kwikosora kugira tubandanye dufashanya mu bwabwo umwe. Rero merci beaucoup nama views nyene ndashaka cyane murakoze cyane ego kabisa. Dusubiye inyuma wavuze ati hari abantu bariko barayirengagiza nko wabivuze ça c'est vrai bakuze ba Lolilo TV hari na commentaire nyene nabonye like muri rya commentaire wishuye Big Farias wishura Big Fizo hari commentaire yabonetse mu yavuga ati mu byukuri indirimbo imeze neza cyane umu Legend wacu ntiyadutaye hasi yaduhaye clip imeze neza indirimbo imeze neza ati ariko rero aba promoter muri ko murengagiza ino ndirimbo kabisa wagwana bro ndashaka ugira ikintu kivuze ko ikiganiro twitwa tubabwiza ukuri show ndashaka ugira ikintu umunyamakuru ari we wese akarengagiza ino ndirimbo en fait ico novuga ko umunyamakuru ari we wese mu promoter like uwari we wese ari muri industry y'umuziki mu Burundi vraiment kwanga ku promotinga canke kwanga kumenyekanisha indirimbo yanje ni droit yiwe vraiment je suis qui pour le juger shobora kumujija jewe ndinde n'umuntu asanzwe urumva ndumucuraranza asanzwe rero je suis pas Dieu sindi mana canke sindi umumarayika no mujija ngo wakoze nabi ngo wagize icyo ya c'est son droit avyumvamwo arapromoting like atavyumvamwo much respect tuzosigara turi abantu tuzosigara dukundana much respect na mutima mubi vraiment ndafite kabisa Lizo ariko ndashaka kugira akajambo bwira hari abantu aba promoter cyangwa se aba journaliste banka gushigikira igikorwa kandi yabonye ko ari ciza like akankugishigikira abivanye nuko we ashatse gucakira ariko burya barihenda bonye bariko barihenda bonye barabire ku bandi hari umujournaliste twatinya ngaha twumvise izina gusa tugatinya Gikarema wo kuri RTNB ari hehe ari hehe hari Landry Mugisha kuri CCB FM please ari hehe ni benshi cyane no sinobadondagura ba Ankobi ni benshi cyane aba journaliste twarumva izina twavuga ego Asia Emedi ariko bagiye abacuranzi turasiga rero uri kuratakaza umwanya wawe umenye ko umunsi uri zino uzohava Ismail niyo nkuru ari umenye uzohava hazoza uwundi ujya wabanira uzomubona atera imbere rero reka kwigora mugenzi ugifise umwanya korana n'uwahari kurikira igikorwa cyiza c'est tout nurabe naka ngo jewe fana naka oya kora akazi kawe much respect wagwana ati kora akazi kawe shigikira igikorwa cyiza bakuze ba Lolilo TV
dushigikire indirimbo ya Lolilo please dushigikire indirimbo ya Lolilo ni indirimbo imeze neza ni indirimbo ifise amasanamu meza ni indirimbo vraiment iririmbitse neza ku ruhande rwanje nta kanenge na kamwe no itoramo lizo manizo ku ruhande rwanje vraiment congrats much respect brother tukiri ngaho nyene ndashaka tutandukire ku ndirimbo waririmbiye ugwaruka abana babigeme ni indirimbo mu vyukuri naravye ndavuga ati iyo ndirimbo nagize chance Abubef Burundi iramfasha ima sponsor vyagenze neza cyane ego n'indirimbo iri kuri YouTube yanje wo kwinjiramo ukayikurikirana ariko no munsi turiko turavuga midai niyo turiko turapromotinga niyo turiko turashiramo inguvu puke babone ko dushoboye ba Patoran King bicyari bavuga ngo kubera iki turirimba mu Kirundi gusa mu Kirundi voilà twaririvye mu Congereza n'igiswahili kabisa voilà kubera makungu atumve natwe ko dushobora shikari hariya nyene tuba twifuza nufike ko rero harakantu civuga cyagibuka yuko hari na benshi batatahuye ya title midai kuya kuntu like byanditse midai en fait ni kijamaika ni Congereza cyo muri Jamaica midai hariho abakosoye benshi cyane bavuga kubera kutanditse midai icyo kintu vraiment kibaho dying nivyo ni nka kure die nico kimwe ni verbe imwe mais il conjugué yindi ni adjectif urumva ni ibintu bibiri different ego mugabo cumva bakukosora no nitwigire ko tuzi Icongereza gusumba abandi Icongereza ni Congereza ushobora kukivuga ugiye muri Angleterre je nabaye muri Angleterre pendant imyaka 5 abana banje bavuga ivyongereza nyene ngumviriza ivyongereza bariko baravuga no c'est pas possible ari ivyongereza bavuga vyahajya nyene ndashobora kumva canke muri Jamaica Icongereza bavuga vraiment ni gisa n'Icongereza twize ngaha ku ishuri rero turakurikirana muri Nigeria ivyongereza bavuga navyo singivyo twize ngaha rero Icongereza ni kinini ya langue ni nini ya cyane iraguka buri munsi rero nibavuge ngo na makosa oya middying nico kimwe bivana like nibihugu bivana n'Icongereza ukuntu we ukimenyereye kukivuga aho watigiye like voilà Vyose ni je ndafa like bivana ndafuye urumva hajya tuko turavuga en fait indirimbo tuko turavuga umukenyezi tuko turavuga umuzenzanzu tuko turavuga umukopine canke umugore ari mu nzu n'umugabo nyene umugabo akeneye hajya atashe umugore amufate neza amazi yo koga egende yoge asanga ivyo kurya ku meza ajya umugore ari pembeni yiwe amutwengera abana nyene banezerewe kubera bavuye ku kazi abavuye gukora ararushe avuye kurondera ivy'umuryango like rero ujya mu madami wiwe ujya mugore wiwe ujya muzenzanzu niwe amufata neza akamufata neza gushikaho avuga ego ndafuye kubera urukundo bariko baranyereka ndafuye sishobora kuja handi najya rero ubona umuntu avuye ku kazi abagenzi baramubwiye tugende dusangire basaga cupa ababwira jewe vraiment gacupa ndaza kukanywa hanyuma reka simbire mu rugo kwanza gatoya ndaje kubera iki ukuntu afatwa neza afatwa n'umugore umugore aramufata neza aramuha vyose aramurukundo ashikira ku mazi ashushe nyina koga bien akamufata neza akamugirira akamassage like ifungurwa amasaha yicaye ariko arakora mu biro nyene atashe bijya nivyo buri umugabo akeneye hajya muba mudufashe neza kandi nidushobora kandi kuba vyuma hanze urumva turabakunda midai iri kuba couple yose abaho kabisa ni indirimbo yaririmbiye amakouple ameze neza kuko urumva yuko nimba ari couple ya indi ashitse muri atamaza aboneka ataka massage nibaza yuko midai
ishobora kukwigisha ukamukorere yego akamasaje aragakeneye amazi yo koga ivyo kurya umutwengere nawe ushapfuye nzigo ashise gusa mu rugo mutwengere kwanza hanyuma umubwire ikibazo après voilà mubwire ibibazo wahejeje gutwenga yes turi kumwe na Lizo Manizo mu bwami bwa Loy TV twatewe iteka ridasanzwe navuga yuko kwakira umu region nka Lolilo mu bwami bwa Loy TV navuga yuko ku ruhande rwanje ni nk'iteka ridasanzwe kuko hari byinshi yakoze twe tutaraza muri no industry ariko navuga yuko uno munsi yaduteye iteka ariko tuvuga ati merci cyane wakoze kuza legend ariko rero imbiko turangiza ndashaka ugire ikintu ubwiye abakoze umuziki ndundi mbega ku ruhande rwa Lizo umuziki w'Uburundi uno munsi uri kurawubona gute brother? Urakoze cyane kumbaza icyo kibazo novuga ko umuziki mu Burundi vraiment uri kuratera imbere umeze bien upcoming n'aba star bacu bariko barabishira mu nguvu bariko barakora bien babandanye bakora uko nyene vraiment ndi kumwe namwe murazi ko simbesha ngenda direct muriko murakora akazi keza kandi birashimishije much respect ya kabisa Lizo navuga ko afise akazi kenshi no munsi kabisa ariko yigo yaraduha umwanya nko mu region aravuga ati ilfe ko nanje ntanga umusada kubandi kugira ngo nabo batera imbere navuga yuko ni ikintu ciza cyane Lizo ikandabwiye ati wakoze cyane kuduha umwanya nta time warufise ariko uyarangije uraduha umwanya big up sana legend uzokwamuko brother murakoze cyane namwe kutupromotinga ni vyinshi mukora Loy TV mubandanye mufise umutima mwiza wo guteza imbere igihugu cyacu umuziki wacu tubandanye nyene tugwanira igihugu cyacu turabe ko twotera imbere nk'ibindi bihugu murakoze cyane mu muziki wagwan Lizo Manizo yes bakozi ba Loy TV kuri micro yari Mr Radio kuri micro ya kabiri twari kumwe na Regent Lolilo agufitiye indirimbo shasha yiswe Midai enda gusaba kuja kuri YouTube channel ya Lolilo ukandika Midai by Lolilo ni indirimbo iza kugushimisha ni indirimbo nimba uri en couple iza kukwigisha ni indirimbo nimba afite umukunzi wawe mutameze neza uraza kukuramwa amajambo ushobora kumubwira ibintu bikagaruka mu murongo yes ni Midai ni indirimbo ya Lolilo indirimbo ifite clip indirimbo yakorewe hanze indirimbo yakorewe mu Burundi urumva yuko ni indirimbo yamuzwa buryo bwishi ni indirimbo rero akeneye support ya kugira ngo akomeze kwitwa Regent umuziki w'Uburundi yes kandi ndagushimire cyane wakurikiranye kino kiganiro ntibagire ko subscribe kuri YouTube channel ya Loy TV ntiwibagire kandi kuja kuri YouTube channel ya Lolilo uraba indirimbo shasha yiswa Midai tubabwize ukuri show we love you so much Lolilo radio promoter wagwan Loy TV bombastic Imutangwa muri Loy TV Vyose tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Loy wubahwe tutarabona uterekwa n'ukuramba bintu nyaragase duhuriye muri Loy TV ibiganiro byiza muzobisanga muri Loy TV amakuru meza muzoyasanga muri Loy TV ibintu byose bigenda bisa muri Loy TV n'ahandi uzosanga ibihangange atari Loy TV nyaragasa cyutinduta Loy TV Tahuye na mativi atandukanye Kutwara TV Ibica bigaciga Loy TV Mama Tahuye na mativi atandukanye Kutwara TV Ibica bigaciga Loy TV Loy TV